aracakura arimba cyane mu mizi kugira bikunde abeho ubuzima bw'uyu munsi n'ubuzima bw'ejo hazoza. Akunda urugo rwiwe aha agaciro umugore wiwe. Meze neza. Amakuru y'imisi ni bon, ndashima Imana, meze neza. Alice, ndagusuhuze ku batari babizi ko warugwaye. Je naye ndabizi ko imisohoko myinshi. Namaze imisi ngwara ariko ndashima Imana uko biri, nibwo buzima, niko imibiri yubatswe, ariko ndashima Imana ko yabikoze. Ukaba umeze neza cyane, urashimana ko bikoze ukaba umeze neza cyane. Alice, uri umukomedienne umwe mu gihugu, kuba ari wowe mukomedienne umwe uhari, ubibona gute iyo uri kurakora ibikorwa nk'ibyo ukora ukabona nta bagenzi bawe b'abakobwa bahari bashobora kuza ngo muhiganwe, wewe uzakira gute? Ubona gute? Usiko ndi jenyene cyaje nta wundi nzi moja hamwe cyakwe abasigengira bakina filme bakina filme rega filme na comedy ni shiki uretse ko hari ukundi kuntu ushaka acting uri muri comedy bisaba ya majambo menshi kwa gushira amanga kwa kuvuga ibintu nyene byinshi mu mwanya muto ariko nibaza ko ngira ngo barahari. Je sindabona abakomedienne ntabyo uri wenyine. Alice, apart ya comedy cyangwa waze muri comedy nyene kuya twora muri comedy uri umuntu akaze mu buzima bwa misi yose niko bimeze bivana mu duhuye ni ingene aje yifashe ariko uzanye uje ugomba kukungaya aya bro ndatekereje ndubaha cye bugufi fise urukundo kujya gukanga amaca n'ibiki nibaza ko gusa iyo mvuze je bumva ijwi ryanje umenga rira nini ryaragutse cyane munashaka kunefana kibaza ngo ndakankamye cyane ndamwishuye nkaze kandi gusa ndamwishuye tu. Okay, Alice, mu buzima bwawe bwa misi yose ni kihe kintu ukunda wiyumvamo kiri mu maraso uvuga ati kino kintu ndagikunda cyane kugikora? Nkunda kuririmba. Urazi kuririmba? Nkunda kuririmba, kigira kabiri ngakunda nyene aka kazi kanje. Nibaza ko wagiye mu bintu nkora. Nabaje mu bintu nkora. Ndashaka kumenya winjiye mu mwuga wo gukina comedy ryari byakujemo gute, ninde yabikwinjijemo, byagenze gute kugira aho ugeze uno munsi, wabitanguriye hehe? Ibyo twabivuze kenshi ariko mativi uko genda araba menshi niko usanga tunatubisubiramwo si bibi, ariko nibaza ko nahoze nkina muri timu imwe ngo nitwa Gasuku ariko kuva nkiri muto nari kina amateatre muri eglise. Rero uwo mugwi ndibuka umunsi umwe boss Mutima ararondera Gasuku aramubwira ati turifuza ko duha umukobwa umwe muri gatimu yawe. Naho nyene sanzo cyanga musekuriya acarambwira ati hariho Mutima yakunsavye. Uwo munsi nagize ubwoba avuga ati Mutima ndamubonye numva umenga kimico ndamukore ko gusa basi ariko naho nyene ntari bwakora ama video menshi ziga za lo uri mawe akwera amaze kumenyekana deja. Rero numvise agaciro kumva ko ngoma nkinane na Mutima. Ndibuka shooting ariko wa vendredi irasiba isivye ndavuga ati none ko batamamagara vraiment bambwira ubundi musi wa shooting nari nshushe nyene numva ndabishaka cyane. Hama Land bacarambwira ati turakora candazi umugwi bangiye muri uwo mugwi uko nibaza ko twatanguye ujya mugwi mega 2018 bibaze 2018 umaze igihe kinini gukora. No twatanguye ujya mugwi ati mu Mutima ndumva mu kwezi muga kwa ari hagiye kugereza amatora. Yego gushikana no munsi muracyari kumwe. Nikiye kintu kidasanzwe kiri kwa Mutima cyatumye uvuga ngo Jesse notandukana nabo mukamarana imyaka nk'iyi yose mu maranye n'abantu bake bakora n'imyaka 5 bakiri kumwe, webwe rero mukoranye hafi imyaka iri kiregereza mu 8. Nikiye kintu kiri kwa Mutima wabonye ukavuga ati jewe sinotandukana na Mutima kubera ko hari ikintu arusha abandi?
nibaza ko abo twatanguranye timu bose nta numwe yigeze avamwo n'abagerageje kuvamo nibaza ko ari babandi turondera tuvuga ati reka tuze dushiyemo uyu kubera kenewe hari nk'abakobwa bigeze kuza baraza akagera igihe bakakugwa muri team ariko abantu bose twatanguranye urya mu hari umutima wacu nta numwe yigeze ava muri urya mugwe nibaza ico nabonye kwa mutima ni giki mutima twamwamuye ko ibintu byinshi mutima yatubereye ikiraro yambereye ikiraro cyo kugira ngo mbe Alice wondi w'uyu munsi yantambukije intambwe nini cyane mutima yambereye umwizigirwa mutima yambereye mu boss kuko yarampembye yarangejeje kure naho yasize nibaza ko ni umuntu w'agaciro kuri jewe mutima ni umuntu w'agaciro kuri wewe na timu yawe mwese kubera ko iyo mumaranye imyaka 8 mukorana n'umuntu uwo muntu aba ari umunyamahoro. Alice ni kihe kintu gituma uba uri focused cyane n'ibikorwa byo kwa mutima ariko ntutangure channel yawe ngo tubone ibikorwa byo kwa Alice ubwiwiwe nabyo bitira bije imbere ukaba ariko ugahitamo kubandanya ukorana na mutima gusa? Nibaza ko simaka nuguze channel ya comedy channel afise ni y'uburirimbyi gusa ibikorwa by'iwanje bikeneye ndafise channel YouTube channel ni Alice niyo shirako ibikorwa byo kuririmba nibaza ko iyindi nayo nivyo bangombwa tuzobikora rega kuguruza reka abasha ndababwira bwibaza ko ukina comedy ni kugenda kwipararanganya gusa ukabose kuri YouTube nta bikoresho bisaba urazi shooting amafaranga itwara ku munsi amafaranga shooting itwara si kujya ngene guhagarara ngo ndafashe video ngo ndahize kuri YouTube bisaba uburyo bisaba kwitanga deja nivyo bikoresho ntavyo mfise ariko umaze imyaka irenga 10 muri kano gakino sinibaza impamvu utararonka ibikoresho umaze igihe kubera iki wowe uzi ko tubaye gute mu Ndundi TV twese mu boss wacu umuvyeyi wacu yadufashe nk'abana tuguma mu muryango mu Ndundi TV ndabizi ko fiziko dufise umuvyeyi adukurira uwo muvyeyi twabaye nk'abana aradufasha aduza impano zacu tumenyekana biciye kuri we rero umwana mu muryango hari igihe utosanga turiko mbere turanaronka bya bintu byumva byose by'ibikoresho mugabo umwana mu muryango nimba ari gitumbura rose arakirya kubera ko ari kwa papa sivyo ko turabinezererewe ninabona ko ndakubwiye muri bimwe bishobora gutuma umuntu adashinga nayo macana kuko shooting imwe yonyene ibaye ku munsi yashaka gutwara Emilio kandi ibikoresho birahari nane bibaza ko amafaranga nugufa nyene ngo uhagaze haje imbere ngo ugiye gufata ibyo nkora birahagije ariko ntibyashoboka nabyo tuzobikora. Ibikorwa byo kuririmba ibikorwa byo gukina comedy ubifatanya gute kumenga byose ni ibintu bisaba umwanya utari muto ubifatanya gute ukaronka n'umwanya wo kwita ku muryango ubifatanya gute ibyo bintu byose? Comedy je vraiment nta mwanya bintwara umwanya gusa ariko ntabwo bingora ko impano usanzwe ndimwo nimba umbwiye ati ejo mu gatondo duse shooting script ikabihari no guhagara hajyama nkakora ibikorwa nta kindi ahubwo uburimvyi nibwo bumvuna cyane ya video y'amafaranga ya audio za promotion tuba dukeneye kugira ngo igikorwa kigere kure nivyo bimvuna cyane kuko nivyo nkora ku giti ciwanje ibisigaye comedy ntanga impano gusa ibisigaye ikikora. Alice niyihe comedy imwe wakinye igatuma ugera kure izina ryo rikaduga nano munsi uvuga ati ino comedy niyo yatumye mbaje zo video ni nyinshi baje iyo wahereye ko nabo uvuga ati no video none munsi uvuga ati ino video nayikomuruka yawe azomuranda ni nyinshi iyo wibuka imwe tubarira ubwa mbere bwo video twahereye ko nibaza ko nayo nyene yahitinze cyane nigya video ivuga ngo maze imisi ingwara yo guhusha umunwa mutima nari sister wiwe ndamutukanye nari kwa inyama acoma inyama indi video yacihitinga sana nijya y'urufunguruzo ngenda kuraba mutima mu ghetto ngasanga urufunguzo rukabura ndabiza benshi babaca yarunyegeje ahantu
hamwe yakabakaba kayibura ijya video nayo nyene yanditse amateka kuri ku mugwi nibaza ko ni nyinshi twakinye zagiye zirandika amazina ijya video nyene muyikina byari bimeze gute bimeze neza imaze gusohoka na yahema message wakiriye nka timu yanyu na yahema message mwarose nyuma y'ijya video yarakoze ibara ya video yarakoze ibara ku buryo banampagaritse muri eglise pastor yarantumye akarambwira ati no ibishoboka ariko cyasanga nabantu bamushiriye amajambo yego bamushira mu bamuremeye hari igihe pastor avuga ati kwikintu kibaye uko reka manze nkuru umuntu mu bikorwa komsa ishengero ritekane kuko twari bashasha ntibari bwakira ibikorwa byacu ni ukuri pe yarankwe mu bikorwa ariko nanje ko nari nshushe cyane mbona nyene ibikorwa dushushe namubwiye ati kuramwo nzoza mugihe kiragira suyo ndasura mu bikorwa kubera ijya video gusa mutima yabuze kufunguruzo ugiye ko mwigeto kweri ngo nubo nyene wamugwa kandi wamaze gusha umenga yasanze urufunguruzo batwaye igite yaragereye igiteguro ufise wawe arabura no kwiyaranja apfuma ari abahandi hantu atize ijya video nanje umenga ndayibona ubwa mbere ijya video hagati aba bantu kweri Alice nabahe bantu ngaha mu kigisata ca yaba comedy yaba filme nabahe bantu urabuka avuga ati bano bantu bararenze ukabona ko babikora neza gusuma abandi bose barakora neza abo wowe uvuga ati bano bantu bose barakora neza bose ni sawa bose ndabakurikirana ariko hari habo sinizera ko abantu bose baba bakora gusa gukora ni kimwe no gukomera n'ikindi hari abantu urabona ko bakinye ama filme n'abakinyi ba comedy batwita amazina bashaka abantu badafata gutandukanye ukumva ko umuntu wo mwubahuka kubera ko amubonye kuri YouTube channel ariko akina filme rero buri muntu wese afite ingorane yagiye arahura nazo muri ubwo buzima rero hari abantu benshi twabonye batubereye akarorero keza iyo nza gucika intege Jesse mba narabiretse kuva kera ariko nisigaye tubona ndacagwana intambara n'uyu munsi bafanira vine barahari bagwanye intambara nyinshi kandi bagwanye banesha bamuhimbare bahari avera bakado barahari kado ni abantu nyene umubonye umva umwita ukushaka ariko muri kumwe warayibikorwa ukaraba ingufu babishiramo ukaraba ukuntu nyene birusha kwa basabasi abakinyi ni benshi bose ndaha agaciro ziga nguvu kuko abenshi twaranakorana hari amakora abo bafite n'abasabasi mu mafilme ukaraba ukuntu umuntu aruha urazi kujya gutiza impuzu ikacitakarira muri filme no wayitiye bote satani z'ijoro bagiye kuva mu gatondo birarusha sana vraiment aho bari hose vraiment bubaho bose barakora. Okay. Alice benshi baba bibaza ngo se Alice yoba yubatse, se Alice niyubatse, bimeze gute nimba wubatse umufasha wawe yakira gute yerekana kubona mu rezo sociaux kirana n'abamutima mukirana n'abacishado yaguteye inda ukanka gutaha nimba wubatse umufasha wawe byakira gute nimba utubatse umuntu wamusubira wari kuvuga ivy'umufasha nagoma ndakubwire ko ntarubaka jengi panze cinda gutahura Chenda gutahura uvuga ivyo kubaka kugira umufasha kubakana n'umuntu iki kirahuri bagabo kizonsarisha ariko biraboneka ko ari yakaji cyo kugira umufasha yego bon aya ndababwiye je vraiment ndafise chéri ndafise umukunzi ariko nturabana ariko vraiment tugikundana nagwanye intambara kabisa nukuri yo nihagarara ko nanje nkavuga ati nukuri twumvikane mwana mama we wamenye kubera comedy wicariye muri salo mbona muri televiziyo urankunda muga turakundanye ndazireke nukuvuga yarakubwiye ngo bihebe yo
nta hantu naja nta kintu na kimwe nakora bro nta kintu na kimwe nakora mugabo uyu munsi arantahura no kuri yarabaye ikibaju yabaye umwana mwiza aranshigikira wagenzeje gute kugira ngo arinda gutahura gushika no musa gushigikira ni izihe nguvu wakoresheje n'ubuhe buryo wabikozemo kugira ngo agutahure kugera no musa bagushigikiye mu myaka tumaranye nibaza ko nagerageje kubaka ubwizigwe imbere yiwe ya majambo nyine abantu batuvuga ko bakinyi bakomeje ari bamaraya ibiki hari nabwira amajambo bamubwira amajambo bisunze ivyo ariko plus twage turabana rega urashaka kubaka ikizere imbere y'umuhungu hakageraho ko nawe abonako mu vy'ukuri afise umuntu yiyubaha ivyo yamuvuga ko atari ukuri kuko nimba umuhungu agutelefone ukamubwira ngo ndi muhira akacagira umuntu amuha ifoto wicaye mu kabari rimwe ryonyene cyangwa akacagubona ahantu mu kabari rimwe ryonyene ukabikora ubuzima bwawe bwose witakaje icizere kudateze usubira kwizera umubwiye ndaryamye kumbura imisoko umubwiye ndi muhira kumbugereye igitega umuhungu azokuzera gute rero vraiment naragerageje sukuvuga ngo namwiyorobetse ko cyangwa iki oya niko meze ngize ukuri umuntu ibisigaye ndamwereka buke buke nkeneye abantu ndi umuntu w'abantu kugira ngo mbe Alice uwo ndi uyu munsi n'abantu batumye mbu uwo ndiwe nawe wamenye kwera ko no kazi buke buke twagiye turamenyera aramenyera harageze n'igihe ntashaka gupostinga ikintu kuri status akambwira kwicuruza ibiki avuga ati no akazi twe dukora kagendera mu miyaga ni rezo sosio rero nibaza ko nukuri buke buke yagiye arantahura uyu munsi vraiment nimba afite mission nkuko twaje kubonana arabizi no mukanya yarantelefone ndamubwira ati ntangura ikiganiro ntabirebere basiya ntaho ni sawa Alice benshi baba bavuga ngo gukina comedy ngo gukina filme kuririmba ngo biragoye kugira ngo bitunge umuntu cyangwa bitunge umuryango Alice mu mibereho yawe ya misi yose comedy igutunze ku rugero kangahe kwijana mu buzima bwawe bwa misi yose mana yanje nakubwira ngo comedy ni ntunze no banda kubesha Zamwe yofana bandukaniye izi nyote yo kuganira nawe no kubwira ati comedy je niye ntunze no ndakubesha reka je ndi kuganira mba numva turyoherwe nyene yego nibyo nanjye ndabikunda cyane no kuri comedy kintu novuga nayikuyemo vraiment naba bantu yego abantu vraiment bubahwe abantu batuma numva nyene no twenga abantu batuma numva nogenda muri Vienna nasiza karato kugira ngo ntagire umuntu duhura ngo agishe mwijisho abantu numva nyene no bonyere ku rukundo vraiment umuntu ni ikintu gikomeye kuko umuntu atuma ndonka na kimwe nifuza ebisigaye comedy aduturaka turonse ari amafaranga turonka ya buri kwezi ego arimwo ariko tugenda turungana n'utundi tuntu igikomeye n'abantu nagize bumugisha mwinshi cyane wakoze Alice mukanya ndasaga challenge tuza gukora mukanya ndakubwira umustar oui yaba umuziki yaba filme ndakubwira umustar umwe ucugira ibintu bitatu muvuzeko vuga karoroshe se ndabizi ninamumenye duhera kuri DJ Fernando je ntunza ni mu vyabajya je ndababona ko nyene kuri televiziyo uragira ikintu muvuze ko ivyo ari cyo cyose nta kibazo ndazi ko umuzi no kutambarije ivy'abakozi b'Imana ukaza ndabikubaza navyo nakubwiye ni hagati y'abaririmbyi abakinyi ba filime bose ndabakubaza ko Imana satana arago hari umuntu twakoranye ikiganiro cyavuga ngo ngo abakobwa twese twemeze nk'abahungu ngo satani umuriro yawujamo wenyine Fernando Gamana yaje no muvuga ko atawenzi Fernando ntawuzi ndamuzi nyene mugabo pone mvuga ngo ndamuzi ngo ibintu ubuzima bwiwe ndamuvugiye kwiye uturirimbo asohoye indirimbo ziri romantique ku bantu bari mu rukundo mu rukundo bon aracari muto nyene acafise amaraso yo gukora icyo ni cyakabiri yego kimwe ndatomboye gusa nyene
je vyarambabaje kubona barigeze barasambutse n'urya muhungu nuzi. Melanin Boy. Okay. Umusitari wa kabiri ni Mutima the Comedy. Mutima washaka kumbaza ibintu 10 canke birenga. Urabijena acronym bitatu no kuvuga turarenze ushike kuri 10. Mutima? Mutima n'umunyakazi. Mutima ari sérieux. Mutima aracakura arimba cyane mu mizi kugira bikunde abeho ubuzima bw'uyu munsi n'ubuzima bw'ejo hazoza. Akunda urugo rwiwe agacira umugore wiwe wasanga mucinyuma na ivyo ntavyo mvuze jewe nubwo we babikora iciza nuko atahagasanga uri hariya ntawaramuzanira. Okay, ari mu nzu niwe akomeye. Umuntu dukurikizaho yitwa Fanny Lavine. Ikintu muvugaho ibintu bitatu muvugako byaba byiza byaba bibi. Kaje nta bibi nje kuvuga ngana byonse byo. Fanny n'umugore akomeye. Umugore afise kwihangana. N'umugore w'umunyakazi. Umugore akomeye, umugore afise kwihangana, umugore w'umunyakazi. Okay, tugire twimukire kuri Big Fizzo. Mana yanje mukarabaye none. Ninga babi. Aho ugomba kumwegera. Mbaza ibintu by'abantu barimba gospel je navyo. Ariko bose ndazi Big Fizzo uramuzi. Uranamukunda nimba ntibereshe. Ndamuzi. Tubwire ibintu bitatu kuri we. Si ngomwa ngo wa gospel, si ngomwa ngo iki. Ngo gospel kandi je umukristo. Uri umukristo mugabo kuba umukristo ntibisugura. Era Big Fizzo n'umukristo. Sawa. Na cyane n'ubuzima twisangamo twese kandi nabaga nyene turabakeneye turi bamwe. Yego. Big Fizzo rega naje ndakunda nandi mbarimba size urukundo. Yego. Big Fizzo n'umuntu yapambanye cyane uko nibaza ko ari umurimvyi yabitanguye kera ngira ngo mu myaka myinshi irenganye. Kigira kandi akina comedy Fizzo n'ukuri akina comedy ari tunagora kumva turangyoheye donc ari kuramwo nyene stress mazo guhamagara mukorane comedy yo naryoha pe. Kigize kabiri kigira gatatu ni vyiza kubona afise urugo yarubatse rugakomera. Okay, ivy'agaciro cyane. Okay, uwo mustara akurikiyeho ni Chimamanda Moses. Eka ntuna mumbaze je hasigaye hose ibintu byose navuze. Mumbaze ivyiwe Chimamanda Moses kuri katakina kimwe muvugako ntabashaka kubiga ndavuga ko je ivyo hari ikintu muvu nika tubwirere ibintu bitatu mugabo ntawe nzi vraiment arega bahanze Chimamanda. Tubwire ariko nubwo yaba hanze n'umurundi. Ntaco ndamuvugako sha vraiment nta n'umwanya nka kuvuga ukumuvuga ko Chimamanda ko nta vyiwenzi. Ariko uramukurikirana ntavyo nzi vraiment. Chimamanda ntawe nzi ndamuzi mugabo nta vyiwe fise novuga. No kuvuga Chimamanda nta kintu kimwe bamuvugako. So Alice ndagushimire uri umwana mwiza twakoranye neza ntago gambara. Yego vraiment komeza nizire ko no hanyuma tuzongera kandi tugakora.